bamwe mu bafungwa bigaragara ko bari bafise inkovu babwiye umugwi ko bakubiswe canke baboshwe n'abenegihugu basanzwe mu gihe bafatwa. Muri rusange ubusho bwinshi bw'inyamiramabi bumeze neza. Nubwo biruko mu busho bumwe bumwe cyane cyane ubwo mu migwa mikuru y'intara, ivyumba vyabwo bikunda kuba birimwo abafungwa benshi, ivyo navyo bigatuma uburyo bafungwamwo buba budashemeye. Insiguro yavyo ni kubera hafungirwamwo abantu bagitohozwa ko n'inyamiramabi, bagahurirayo n'abandi bavuye mu makomine no mu mazone barungitswe mu maparike kugira dosiye zabo zitera imbere, bagasangayo n'abandi amadosiye yabo yasozerewe barindiriye kungururizwa mu mabohero makuru. Nk'akarorero kuwa 8 Nyandagaro umwaka wa 2023 agashoka komisariya mu Kirundo kategerezwa kwakira abantu 30, umugwi w'igihugu CNDH wasanzeyo abantu 175 harimwo abana 3 bafitaniye amatati n'amategeko, ni ukuvuga ibice 623 kw'ijana. Kuwa 19 Nyakanga umwaka wa 2023 agashoka komisariya Bujumbura Meri kakira abantu 46, umugwi w'igihugu wagasanzemwo abantu 398 harimwo abagore 29 n'abandi 41 bafitaniye amatati n'amategeko, ni ukuvuga ibice 865 kw'ijana. Kuwa 25 Nyakanga umwaka wa 2023 agashoka komisariya Kabezi gafise uburinganire bwa metero 2 kuri 2, umugwi CNDH wasanze karimwo abantu 16. Inyamiramabi zarashikirije ikibazo cerekeye ikena ry'ibikoresho mu biro bigizwe n'impapuro, karubone n'ibitabu vyo kwandikamwo abafungwa. Barashikirije kandi ibibazo bijanye n'ikena ry'uburyo bwo kunguruza abafungwa, amadosiye yabo aba yaheze gutohozwa ko n'inyamiramabi. Mu mwaka wa 2023 umugwi CNDH ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya warashoboye gutanga amapaki y'impapuro 375 n'ipaki za karubona 313 ku busho bw'inyamiramabi bushika kw'112 aha mu gihugu. Kubijanye no kugendera amabohero makuru n'ibigo vy'igororero ry'abana bafitaniye amatati n'amategeko, muri uyu mwaka uheze 2023 umugwi w'igihugu wigenga ujejwe akazi na muntu wakoze ingendo 51 mu mabohero makuru y'ivyo bigo. Rimwe izo ngendo zakorwa CNDH iri kumwe n'abaserukira amaparake zo mu ntara, parake nkuru zisubiramwo imanza hamwe n'abarongoye amabohero. Inyuma y'ikiganiro hagati y'abarongoye amabohero n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe akazi na muntu nabo bagendanye, haca hakurikira igenzura ry'imbere mu ibohero kugira ngo twibonere ingene abanyororo bafashwe. Twaragiranira n'ibiganiro n'abakapita hamwe n'abanyororo,
kakaba n'akaryo ko gushikiriza ibitagenda neza ku vyerekeye agateka kabo. Umugwi CNIDH waca uja guhinyuza ibirego washikirijwe ku bajejwe igisata c'amategeko mu mabohero urabiye mu madosiye yabo. Ku bijanye n'ihindagurika ry'ibitigiri mu mabohero muri imyaka 5 iheze, muri raporo twarerekanye ko muri amabohero yose yo mu Burundi yari afise ikibanza c'ibihumbi 4,294 uhereye ku bihumbi 2019 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ibitigiri vyagiye birahindagurika mbere kenshi biduga, kuko mu bihumbi 2019 twari dufise ibihumbi 11,464, mu bihumbi 2020 vyaraduze bija ku bihumbi 12,161, mu bihumbi 2021 vyace bisubira kuduga bishika ku bihumbi 13 n'abantu babiri. Mu mwaka wa 2022 vyagabanutse gatoyi bija ku bihumbi 12,143, ariko uyu mwaka muri Kigarama vyarasubiye kuba vyaduze, twageze ku bihumbi 13,565 abari bafungiwe mu busho butandukanye. Uravye uburyo abanyororo bafungiwe mu mabohero 11 bumeze, nk'uko twabivuze ku bitigiri ibihumbi 4,294 vy'abanyororo bategekanijwe kwakirwa, ayo mabohero yose uko ari 11 gushika kwa 31 Kigarama yari afise abantu ibihumbi 13,565. Muri bo ibihumbi 6,194 barakatiwe umunyororo, abandi ibihumbi 6,171 baracaburanishwa, ni ukuvuga ibice 316 birenga ku gatoyi, tudasizemwo abana bari kumwe na ba nyina babo bafunzwe. Mu mabohero amwe nka Muramvya, Mpimba, Gitega na Ngozi, abafungiweyo barenga inshuro 3 ku bitigiri bitegekanijwe. Nk'uko mubibona rero, ibitigiri vy'abanyororo vyari bitegekanijwe ntibihuye nuko ibintu bimeze muri kino gihe, bitewe n'igwirirana ry'abantu n'amatati agenda yiyongera. Haruhande y'igitigiri kinini c'abafungwa vy'agateganyo abafungwa vy'agateganyo kubera bagirizwa ivyaha bito, mu bituma hari igwirirana ry'abanyororo harimwo ibi bikurikira. Ubwa mbere, idindizwa ry'imanza mu kutihutisha amadosiye. Ubwa kabiri, iyunguruza ry'agasakisaki ry'abashikiriza amanza rituma kutarekurwa kw'abanyororo n'igihe ingingo za sentare ziba zabarekuye. Gutevya canke kudashira mu ngiro ingingo z'amasentare zitanga umwidegemvyo w'agateganyo, hamwe no kugumiza mu mabohero abantu bejejwe burundu canke abahejeje umunyororo baciriwe, na cane cane abakurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho canke gutunga ibigwanisho bicira umuriro batabifitiye uburenganzira. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ubona ko bikwiye gutunganya ibikorwa vy'iterambere rusangi vyosubirira umunyororo, bigaheza bigasahiriza igabanuka ry'ibitigiri mu mabohero. Ivyo bitigiri birenze vy'abanyororo bituma uburyo bafungiwemwo bugenda burunyuka.
nko mu mabohero ya Mpimba, Ngozi na Ruyigi, igitigiri kinini c'abanyororo barara hanze mu gikonyozi no mu buyira hagati mu ibohero no mu bwogero. Ibiribwa n'amazi mu mabohero biratangwa na leta. Mu mabohero amwe amazi arakama, mbere hari n'igihe hibonekeza ibura ry'ufungurwa mu mabohero menshi, mugabo ibintu vyagiye birasubira mu buryo. Imibereho y'abanyororo bagendana ingwara zidakira n'abagwaye ingwara zo mu mutwe iraraje ishinga umugwi CNIDH. Hagati y'ukwezi kwa Mukakaro na Kigarama umwaka wa 2023, umugwi CNIDH waharuye abanyororo 134 bagwaye ingwara zo mu mutwe mu mabohero atandukanye nk'uko tugira tubibashikirize. Ibubanza nta warariyo, Ibururi hariyo 2, Igitega 14, mu Mpimba 32, Muramvya 3, Muyinga 7, Ingozi abagabo 47 hamwe n'abakenyezi 4, mu Rumonge abanyororo 11, mu Rutana 11, mu Ruyigi 3, bose hamwe bakaba 134. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abateka na muntu warahimbawe nuko abategetsi mu nzego z'ubutungane bafashe mu minwe ico kibazo, ukaba usaba ko vyobandanya uko. Mugabo amabohero amwe ari kure y'ibigo bifise ubuhinga n'abahinga kubijanye no kuvura ingwara zo mu mutwe.